murazi yuko ari ibwirizwa risubiramo ngene igihugu gitunganijwe kuva ku ntara ku makomine gushika ku mazone. Ikindi cya kabiri nuko uko leta isanzwe itunganijwe byarahindutse cyane, twavuye ku maministeri ashika 15 kaja kuri 13, navyo bikaca bituma amafaranga yari mu maministeri yafuswe ashobora kurondera ikibanza ategerezwa gukoresherezwa. Ikindi cya gatatu murazi yuko hariho ibwirizwa risubiramo ingene intara itunganijwe, aho tuzogira ama direction provinciale. Ubu novuga ko chaque province izofise direction 16 zivuye mu bisata bitandukanye. Hama mu ikomine murazi ko dufise ama departement ashika 11 nayo nyene yerekana ibikorwa bitandukanye. Ikindi gikomeye cyane byose byagiye birene nako ni ya reforme administrative turimo, aho tuvuga yuko dutegerezwa kuja muri décentralisation administrative ikacaba accompagnée par la décentralisation financière. Ivyo bibiri bifatanya rero bica biduha cyo twita la décentralisation politique, kuko twifuza yuko au niveau central hosigara ibikorwa nyamukuru gusa bya suivi evaluation bya management mugal opérationnel igakorerwa hasi, kuko la déconcentration et décentralisation byatanguye mu mategeko yari kuva muri 2007. Muga mwarabonye yuko amakomine amwamwe yari yaronse autonomie de gestion. Muga murazi muri mairie za Nahangwa za Mukaza zaguma zidepana misi yose na mairie. Uno munsi rero dushaka gukosora ivyo vyose byagiye biraba muri kahise, aho twavuga la décentralisation gusa mu majambo muga bitajana n'amafaranga, itajana n'ibikorwa. Yindi point très important chaque insista ko beaucoup plus, c'est la prise en compte de la situation actuelle du cadre macroéconomique. Murabona ko turi mu déséquilibre adasanzwe, aho le déficit iri hejuru, aho la dette, la ratio dette sur PIB iri hejuru, aho le taux d'inflation iri hejuru. Le cadre macroéconomique murazi ko dufise ya stratégie de stabilisation macroéconomique sur 25-27, aho twiyemeje ubu yuko dutegerezwa kugabanya taux d'inflation, taux de change, dufise taux de change parallèle na taux de change officiel, hariho amagap manini menshi cyane. La masse monétaire en circulation, iyo stratégie twarayigize rero sur 25-27. Iki ni kindi kintu kiza gutuma ibi bya déficit budgétaire turiko turakorera kutegerezwa kugishira ku ingufu nyinshi cyane, aho tuviza beaucoup plus la coordination efficace ya politique budgétaire na monétaire ainsi que la mise en œuvre des réformes structurelles. Ashaka kuinsista yuko la politique budgétaire tegerezwa kuba iri en alignement avec la politique fiscale. No kuvuga yuko prévoit ya kudepensa negerezwa kuca ndabijanisha no kuduza amakori kugira nze gufinansa, bica bituma tugabanya gufata aya avance ya BRB, bica bituma tugabanya gufata madeni, bica bituma même na la masse monétaire turiko turakoresha tushobora kuyigabanya, kuko birafise directement une implication sur l'inflation. Ikindi le projet de loi de finances rectificative sur l'exercice 25-26 turondera ku consolider les acquis de la réforme du budget programme en cours d'implantation depuis l'exercice 22-23. Kuko niho twatanguye ico gihe kuvuga ibintu bya budget programme, ni naho ico gihe hahinduka la loi organique relative aux finances publiques le 20 juin 2022. Niho ryahinduka rivuga ikintu cya budget programme. Rero hariho les acquis z'iyo réforme tutegerezwa ku maintainer. Iyo budget programme iratubwira neza yuko en annexe y'iyi budget tubahaye mutegerezwa kuba mufise le projet annuel de performance. Chaque ministère kerekana les activités irakora n'icyo ziriko ziraterera. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko même no muri à la fin de l'exercice byoba byiza tugarutse duheza exercice budgétaire tuzanye le rapport annuel de performance. Les prévisions budgétaires de la loi de finances rectificative sur l'exercice sont établies sur base d'une prévision de croissance. Mugaha ivyo navuze byose bimeze uko, ibintu byose ntibimeze nabi, hari ibintu bimeze neza. Tugiye kuraba no prévision en termes de croissance tutabla sur 4,6% contre 4,1 y'umwaka uheze twari twagize. Ati none twibaza ko nibiki bizotuma iyo croissance iduga, nuko twibaza ko azoba le bon comportement des secteurs agricoles et miniers. Nibaza ko mumaze iminsi mubona ingufu nyinshi ziriko zirashigwaho muri icyo gisata. De façon concrète turafise des hypothèses twakoreye kugira tuvuga ati umwimbu uzoduga do 4,6% uno mwaka. Hypothèse ya mbere ni promotion des pratiques de mécanisation et d'accroissement de la productivité agricole. Une hypothèse ya kabiri, le développement des chaînes de valeur bovine, porcine, caprine, ovine, avicole et équinicole par la construction des centres naisseurs. Ikindi kintu gikomeye cyane dushaka ingufu, c'est l'amélioration de l'accès aux services de base et la protection sociale.
mugiye kuraba ingene turiko turabikora ibi bintu biza bikurikirana neza na vision ko vision ifise pilier ya mbere ya engagement de l'État. Engagement de l'État vyinshi biri muri vya efficacité gouvernementale byo kurwanya igiturire. Mugabe ibindi tweko turavuga turije kuvuga ni ibintu bija biduza umwimbo. Mugano ushobora kuduza umwimbo udafise capital humain. Udafise umuntu yavutse neza ngo avugwe, udafise umuntu ngo amaze gukura aronka aho yiga ameze neza, ahije kwiga aronka habane heza, hanyuma aronsa yiga neza kore, ahije gukora aje gukukuruka atafise umutima uhagaze ngo ejo nahijya yeje ngo azopfa. Nico gituma muza kubona muri budget amafaranga twashize mu ntebe ni menshi cyane, 18 miliyari kugira ikibazo c'intebe gihere. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, ibitaro byose byatangiye gukorwa kubakwa za Busoni, za Nyabikere, Isare, ainsi de suite. Twashize ingufu nyinshi ku zatanguye zitarahera tuziheze kugira au moins des structures de soins de santé zibe zihari hama tusuye kuzekipa. Icya gatatu mwabonye yuko twashize amahera plus de 7 milliards pour la protection sociale. Yanginga umukuru w'igihugu yafashe agitangura legislature avuga neza yuko abagiye gukukuruka baronka amafaranga yabo umushahara wabo wa nyuma. Naho tutabikoze gutyo turiko turiga ingene le minimum un certain pourcentage baza kuyironka à partir y'uno mwaka tugiye gutangura. Ça peut ne pas être mu kwezi kwa mbere kuko birasaba yuko la loi sur la protection sociale ihinduka kuko we yavuga ko ari 100% y'umushahara mugabo bariko bariko muri fonction publique. Ivyigwa byatweretse neza yuko dushoboye kubaha au moins 60% ya le dernier salaire net bishobora kudusaba 30 milliards umwaka wose. Cyatubona yuko muri leta dutangiye gushira mu 7 miliyari les 6 mois ONP na NSS nazo zikagira effort dushobora kuronka les 15 miliyari zikenewe kugira dutangure au moins pour les 60% ya dernier salaire net. Yamenyesheje kandi ko amafaranga leta yahora ikoresha mu bijanye n'imishahara yagabanutse ku rugero rwa 1.6% kubera ishikwa mu ngiro rya politiki ijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Yongera yerekana ko igihengeri kibonekeza mu mafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2025 gushira 2026 cyagabanutse ugereranije n'ingene cyangana umwaka ugitangura. Abakenguza amateka barashikirije amakenga ajanye n'amabanki abiri, Banque pour le Commerce et le Développement na Banque Populaire, amaze igihe yarahomvye ariko hakaba hakiriho umugukurikirana ivyerekeye izo banke bakabona ko uburyo bukoreshwa muri ico gikorwa atamwimbu buzanira igihugu, bagashaka kumenya igihe uwo muguzo hagarikwa ivyo bikorwa vyawo. Barasavye ubwo bushikiranganje k'amafaranga agenewe kuriha umwimbu w'ibigori abene gihugu bagurisha biciye mu kigo anajisa yo kwa matango hakiri kare, kandi ko inzego zibijejwe zokurikirana amahera yaragenewe kubaka ibiro vy'amazone ahatakoreshejwe neza ayazimiye nayo asubizwe mu kigega cy'igihugu. Jewe ikibazo ca mbere kiri ku ngingo ya mbere kuri konte 7,880 aho mbona mutegekanya amahera atandukanye azokwinjira mu kigega ca leta. Mugabo hariho ico nari niteze ko cojamwo nsanga nta kirimwo. Akabazo kanje aho kari ku makoperative sangwe ari ku mitumba yose, aho hari amakoperative sangwe twumva ko yungutse, mbega azokwishura canke ntazokwishura? Kuko ikinda kivuga ko muri legislature iheze bari batugiriye ivyigwa vy'ingene amakoperative sangwe ariko arasarura, turabona ko hari zifise umusaruro vy'ukuri, mugabo hari n'izahomvye. Nkavuga nti ubwizo zifise umusaruro zozo ntimwari gutegekanya aho zosubiza kugira ngo nejo ajya amakoperative yandi ntahave ahomba, ahubwo tugume tuyavyura cane cane ko yegereye umwene gihugu. Twibaza ko yogira icaterereye cane mu iterambere ry'igihugu n'iry'umwene gihugu. Aka kabiri nagafatiye ku kibazo c'8 umugwi w'amaho wababajije. Nyakubahwa mushikiranganje, twagira dushime nk'abaserukira bene gihugu ko ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu bigira bijane no kubegereza n'uburyo biri ku ngingo ya 26. Mugabo turavye ingene ijya ngingo imeze n'ingene mwabisiguye, umuntu yo kwibaza ko hariho gutangisha ukuboko kumwe mugabo hakaba no kubloka n'ukundi kuboko, kuko ijya seye mushiramwo
ku bijyanye n'amamarché public haraboneka ko hashobora kuba hinyegeje inyuma akantu ka centralisation cyane cyane ku bijyanye n'amamarché public. Ibi navyo bikazoca bituma abo mu ntara bo mu makomine bama bariko baraza mu bushikiranganje, uzoca usanga ataco twungutse. Nkibaza ntiyiseye nimwafata ijambo muraza kutubwira se yahigera kugira ngo nk'abaserukira bene gihugu tubone vy'ukuri kwiyi decentralisation financière igiye kuba réelle. Ikindi nashaka kubaza kiri ku ngingo ya 64 nibijanye na liquidation ya Banque pour le commerce et le développement na Banque populaire. Izi banke barabizi ko sinzi ko novuga ko ari uguhomba zagiye kera haheze igihe kinini, mugabo kubona hakiri hama commission de liquidation nibaza ko hinyegeje inyuma ikintu cyo kuguma ahubwo uburyo bwa leta bugenda novuga mu bikorwa bitaza kuzana umusaruro. Nkibaza nti nyakubahwa mushikiranganje naha mwotubwira ni ryari izi banki tuzovuga kweri ko zagiye, ariko tubona biguma bigaruka nk'userukira bene gihugu turibaza tuti none ubwo recommandation zitangwa zirakurikizwa. Hanyuma nyene iteka mwatubwiye ko tutoja iruhande, mugabo igihe inama nkenguza amateka igendeye amakomine igendera abaheruka gutorwa, twebwe iyo mwari mwaturungitse muri axe twarimo y'intara ya Buhumuza muri komine Cankuzo, baratubwiye ibi vy'iyi kontra iri hagati y'amakomine yabivuze nyakubaho umushikiranganje muri exposé des motifs iri hagati y'amakomine na CRDB yuko mworaba mukayisubiramo, kandi mwabivuze neza CRDB no mu privé. Amakomine nayo murazi ko ari collectivité locale zidufasha by'ukuri kugira ngo iterambere ryavuye mu mwene gihugu rimusubireko, ariko batubwiye bati CRDB kata ibice 10% vy'amarosete tikandi amarosete yo muri komine, abo muri komine ntibafise uburenganzira bwo kumenya yatowe uko angana, namwe gumengo mwabivuze babona babasubije bamaze gukatako 10%. Jewe rero nkibaza nti hako mwiyumvira kwetanda ku makomine 30 mwari kubanza kwevaluwa muri ajya makomine 12. Bavuze bati ino politike ni nziza, mugabo tutumashini tutugure komini tugure kugira za 10% bakata ntibasubire kuzikata zije guteza imbere komini. Umushikiranganje ajeje ikiga ca leta yaratanze umuco. Ikibazo cy'umunani mwavuze yuko atakintu kiyari cyo kunyegeza inyuma cyo kudashaka kudecentraliza. Oya na gatoyi kuri vy'amamarché mwabajije article 26 iravuga muri budget révisé irashiramwo amafaranga seuil ya 500 millions pour les travaux, kuko mu bintu by'amamarché public il faut différencier les travaux hanyuma ama service hamwe n'ama fourniture. Aya maseuil aravuga kuri article 26 ingene vyokogwa. Article 64 manema abajije ivuga ibintu vya liquidation ya Banque Populaire n'izindi zose. Ikisino gitanga ko muco mwinshi kuko bisaba yuko umuntu iresursa iki cha Banque Populaire n'izindi zose kubijana n'ama commission. Kuvuga ko rero recommandation zitakurikizwa normalement nicyo twategerezwa gukora kugira nitwame turi muri bya bindi bya mesi yose. Nibaze yuko sase on a pris note tuzoraba ngene twigikorerako. Hanyuma ica contre ya CRDB jewe ndibuka turi muri préconseil ndabonye 2 milliards ya digitalisation ya collecte des recettes communales. Nabaye mu bambere mbaza ni none njejwe kwegeranya amafaranga akaba ariyo système iri kwirakora commissaire obe nabandi atayibazi. En plus de cela njejwe digitalisation des services publics icyo kintu nacyonzi ni none kubera iki twashizeho le comité national de digitalisation twabona premier ministre ou le ministre wa finance n'abandi bashikiranganje basanzwe barimo ou le comité technique harimo deje ba économie numérique na secrétaire permanent bari muri comité technique yavyo batazi iyo activité. Niko kuronga rero ama détails turi muri préconseil yuko gikozwe sur 12 communes mugaka cyatanga twabati ibyo bavyiza rero imbere yuko tukibandanya ko tugira extension reka tuyagumizemo je na pleda yuko tuyakuramo mugabo baravuga ati ka tuyagumizemo hami bari bacikogwa cyo turaba
niho nacinza kuvuga na muri obere bazoca bajamo bakora na muri ministère intérieur na primature n'ujeje economie numérique kugira turabe ingene ayo matermino deja tuyakuramo. Abakenguza amateka baripfuje kandi kumenya igituma amabisi yishiramwe Otrako atekanijwe kugurwa na leta atogurwa n'iryo shirahamwe nyene. Barasavye ko ifumbire ihingurwa n'ishirahamwe FOMI yokwamishikira abarimyi ku gihe, bongera barasaba umuco kubijanye no kubandanya gukora ibarabara rica mwitenga rihuza ibarabara ry'igihugu nimero 1 n'ibarabara ry'igihugu nimero 9 ryariko rirakogwa ubu ibikorwa vyaryo bikaba vyarahagaze. Hariho disposition ya chapitre 3 ivuga les collectes des recettes kuri article 108 ya article sishasha muri integuro y'itege ishobora kuba imaze nka 2 ou 3 mugabo kare yari redevance routière itangwa mugabo itari substituable en carburant. Rero nashaka mbaze muri collecte des recettes kandi dushaka kuduza assiette fiscale ko baragize icigwa igihe hatangwa redevance routière n'ubu nyene tutanga en carburant igihe assiette fiscale iba ari niya canke iba ntoya. Kibazo kigira kabiri nikijanye n'amakukuruke. Iteko ryaratowe probablement muri 2021 ibintu nk'ivyo sindavyibuka neza umwaka mugabo nuwaje kubisigura intumwa ya leta bisiguye neza nkuko muri ko murabisigura wamenga buca biba mugabo imyaka yarabaye myinshi. Censhi ngira ko nshima ko byukuri mushikije isezerano ya nyicubahiro kugira ngo nabo nyene baje mu mugwi w'abandi kugira ngo habe pérennisation. Ariko ndiyumvira yuko mwoja muravugana kesh na ya institution de protection sociale kugira ngo byukuri ikintu kibe effective. Nyimba ari kuduza plafo kuko uriko raraba plafo yabaye ni umwanya munini yaciye umwanya munini ya plafo ihari. Nyimba ari kuduza plafo babigire mugabo icavuzwe kiranguke kandi habe ikintu cha pérennisation. Ukibazo kigira 14 komisiyo yabajije kijanye n'ifumbire kandi namwe mwabivuze muri exposé des motifs yuko harimo tunenge go gukosora. Twashaka amahera yatanzwe yavuye mu higa ca leta kugira ngo arihe ijya subvention ku bene gihugu, abene gihugu nabo bakariha avance. No kuvuga abagira production babonye avance baba bacabona directement proposition canke igitigiri ca engrais bategerezwa gukora. Ego mwavuze ko harimo tunenge. Utwo tunenge rero je nanje nifatanye n'abandi nkuko bagiye barabivuga. Utwo tunenge ntitwoja kugwa ku mwene gihugu. Ho kwigwa neza nyimba harimo amatrisheri akavamwo iyo hageze igihe kirimo ngo mfise ngo dutike twasezo yarenganye. Rero nkaca mvuga nti byukuri mugerageze nkuko muri ko murabivuga dukure imyidogo mu bene gihugu kubijanye na engrais chimique. Mwavuze ikijanye no kugura amabisi yo muri Otrako. Je naciye ngibaza nti none Otrako ko yahereye kera gabirwa amabisi kuva kera ntiyunguka. Anje ndakijaniranya no mu yandi ma entreprise leta ifise mu kuboko ucumenga akora asubira inyuma kandi mu ruhande rumwe wamenga na ma entreprise yategerezwa nyabona kuvyaza umusaruro ibikorwa bikirakora. None ayo ma entreprise ko leta ifise mu kuboko kandi tukaba tubona yuko yategerezwa kuduza umusaruro kugira ngo ni budget yongere tugureke kuguma mu bintu bya deficit hanyuma twazura kuja ko yagurira ama Otrako kandi tuzi ko bakora. None aho naho havuga kwiki jewe nakabazo kamwe gusa kaje kava mu nyishu nyakuba umushikiranganje mu vyajejwe harimwe ivy'ikigega ca leta yashikirije ku kibazo c'18 aho bariko barabaza ibijanye n'ibikorwa bitegekanijwe cyane mu bijanye no gukora amabarabara. Nabonye rero ahantu yavuze ibijanye na réhabilitation de la route Kinama, Mubimbi, Matyazo, Muyange, hama bacavuga yuko ari RN1 Kinama Muyange. Nyakubahwa mushikiranganje hariho ahantu nabonye muri Tenga
bararimaguye ibarabara gushika hariya kwa Muswahili bavuga yuko bashobora kugira deviation ya RN1. Ubu naho mbonye ngango RN1 izoca Kinama Muyange. Jewe nagira ngo nukuri sabe muri abari deviation yoca hari mu bimbi mubanze mugire ivyigwa mutume abantu bagira ivyigwa barabe uburyo bwokoreshwa hagati yaho barimaguye naho imubimbi kuko iyo biza kuba byanashoboka iyo deviation ntihari bankenegwa kuko mu bimbi ushika kuri iri barabara ryo mu Kivoga ryari risanzwe rihari none kubera iki bitariko rirakora muraraba rero ntihabe ari uburyo dushaka konona atanubwo dufise ngo dute hamwe tugende gutangura ibikorwa ahandi kandi noneho hariho n'abene gihugu babomorewe amazu andi nabo barandurirwa ibitegwa n'ubu batararonka umuzibukiro wabo rero duciye dusubira kandi tukarandura ibindi bitegwa tukabomora n'andi mazu aho handi hashasha muzorabe yuko tutazoba turiko turonona ubwo buryo hanyuma kiri naco bahataye harangaye ubu imivo iguma isenyagurika ija mu mazu y'abantu naco nyene mworaba ico gikorwa cari caratanguwe giherahezwe kugira ngo bahinzira amazi ntazokwihe inkumbi mu bene gihugu. Uyo mushikiranganje yarasubiriye aratanga umuco kuri iyo myitwarariko y'abakenguza amateka. Les retraités yuko manda yaheze bataronsa amafaranga yabo ya mbere mugiye kumwe ngo mvuga itariki ngaha no bani condition umugozi mu izosi kandi mwabonye yuko ijya code sur la protection sociale tegezwa guhinduka fonction publique reko yera kuko igiye avuga yuko baronka 100% namba tuvuze ko tugiye muri phase yo kubaha 60% il faut kwihinduka kandi ni tegeko rica mu namashinga amateka si ya indi duhindura twenyene cya mu namashinga amateka urumva bibategezwa kuvyihuta nico gituma le mois de janvier kuraba ibyankenerwa byose bikene bigashigwaho igikuru nuko amafaranga ajyaho na instruction y'umukuru w'igihugu nuko uno mwaka bategezwa dutangura bategezwa gutangura kuronka amafaranga ya mbere imyidogo ijanye na bene gihugu n'ivyifumbire reka twige twese dufashaje dukuremo ibintu by'amatrisheri la stratégie turiko turakora uno munsi nuko ibiharuro bitangura kuduga la base umukuru mutumba amenya abantu bazorima amenye la superficie bazorima hama bakibagira validation collinaire nico ministre wagikitiye ikora ko no munsi ame biharuro même les commandes zikogwe sur base ya vya biharuro twakuye ku mutumba ikibazo cha Otrako ati Otrako amabisi mugira mu yahe niyunguka ubure twavuze muri aya mafaranga izi 30 tuziha une gestion itandukanye na za zindi abayapani babahaye kugira turabe yuko nayo nyene iza gukora yunguka ikibazo kijanye na deviation ya RN1 anashanga nta nk'umucyo nanga n'intererano kubijanye tuko turabikora ijya barabara ni mugihe abantu bashaka kumanukira nk'ibubanza bikozwe neza ntibazorinda kumanuka directement ngo bazi ni Bujumbura bashaka kubaka rijya barabara nyene ya deviation rizoca rigenda aho bazokubaka ijya garutiere mu Rubirizi murabona hano batanze garutiere dushaka tugire MPPP bazokubaka rijya barabara amakamyo yose azoshika hajya cakatira hajya acyamanukira kuri garutiere izuba ari mu Rubirizi bazoca bubaka n'irindi barabara riva mu Rubirizi rica kuri aeroport bazoca kuri port baciye kuri aeroport abazoca hajya bazora bariha izuba ari route à péage no kuvuga yuko tutayihevye cette fois twayizanye mu yindi forma nico turiko turakora uno munsi ama étude yose yaraheze muri ministère ya infrastructure hageze ko tunegocia contrat hajya muri agence de régulation des contrats PPP izoza ari PPP b'exploiter en même temps tugira infrastructure amakamyo azosubira guca imbere ya présidence no kuvuga yuko twahinduye tout simplement la forme kandi on a sauvé amafaranga leta ari gukoresha ico gihe amaze kubona imigambi y'iterambere itandukanye igihugu cimirije kurangura Nyiriteka Gervendera ko buca arongoye inama nkenguza amateka yasavye ko ishirahamwe ryo habwa uruhusha rwo kugira ivyigwa ritegekanijwe gukora ku butari bwa lithium ryo barishoboye kubikora neza yasavye kandi ko isoko nkuru ya Bujumbura yo kubakwa n'abahinga babizi neza ikubakwa ku buhinga bugezweho ico twagira dusabe nk'abatowe
no kuraba nk'ibi bijanye no kugira ivyigwa vya recherche ya lithium muri Bukinanyana hakaronderwa societe ibizi neza, kuko hatarondewe societe ibizi turashobora kuronka ca gitabo mugabo usanga ca gitabo twaronse nikiri vandable. Nico gituma turavye l'experience ibi vyose vya CAP ivyo twagiye turacamwo, nibaza ko tworondera ini societe international ibizi neza ku buryo niya dukorera ivyo vyigwa uwari wese azoca abona yuko dufise igitabo dushobora kudandaza tukagena no kugingurane muri banki. Nikindi nagira mvuge niki kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, naho nyene kubaka ikintu nka kijya muravyibuka yuko nyene cubahiro yaguma bisubiramwo kuri ama etage yo ngaho aho Gitega yagumye mu kuzima atigeze aduga. Naho nyene mu kubaka isoko nkuru ya Bujumbura naho nyene nibaza ko tworondera neza abahinga babizi neza bashobora kutwubakira isoko, kuko isoko nkuru ya Bujumbura tuyubatse nantu hazoba haje abantu benshi. Kugira dukingire abantu nuko iyo soko yo kubakwa ikurikije norme, ejo ntihaza abantu. Turabona yuko abateka mutwe babaye benshi, ejo wosanga ari uje yatetse umutwe, hameje tugasanga nico yatwubakiye nigishobora kugirira akamaro igihugu. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'umuco bari bahawe n'uwo mushikiranganje baciye bemeza 100%